hari amasezerano yo guhana abakozi leta yasinyiraniye n'ibihugu by'Abarabu, kandi ayo masezerano ni meza. Leta rero yaciye iha uruhusha amashirahamwe amwe yatowe kugira ngo bashobore gusafirisha abo bakobwa canke abo bagore. Baragenda rero gukora, ariko mw'ubwo buzi baba bagiye gukora barahura n'ingorane zikomeye. Bamwe bitura ababarungitse, y'amashirahamwe yabarungitse, bakagira ibibazo bikomeye, ntibashobore gukurikiranwa neza. Umwe muri abo bagiye gukorerayo arashikiriza ubutumwa, ubwo butumwa akaburabisha ku mukuru w'igihugu c'u Burundi. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Ndabaramukije cyane mwigisha w'ishure ry'abarundi bose mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Muri amahoro, jewe ndamahoro aho mperereye, meze neza, ndashima umwami Yesu. Ndi umwe ndi muri ibi bihugu by'Abarabu. Ego hanyuma hariho ikibazo nari mfise ku bantu bari muri ibi bihugu by'Abarabu. Nanje niyo ndi kandi ndamahoro jewe aho mbaye, aho mperereye ndamahoro, nta kibazo mfise. Ego kuko iyo nkurikiranye ivyigwa vyo mw'ishure y'abarundi bose, hanyuma nkaraba n'ingene hariho ubutumwa bwigeze kuba busirikira, ijwi ryanyu rirumvikana mwatabarije abantu bari mw'ishure ry'abarundi bose. Mugabo hariho ibintu numvise ntokwihererana, numva mu mutima w'iwanje umenga nk'ivyo nshoboye nopfuma mpfa kuri ivyo bintu. Igihugu c'Uburundi canke igihugu ico ari cyo cose kigengwa n'amategeko. Iyo niyumviye canke ngo mbone amategeko agenga ibindi bihugu ingene bayakorerako bikamera neza, igihugu c'Uburundi gifise abakirongoye, kandi uwo munsi hariho abantu baza gukora kurondera ubuzima, ubu unye ntibagica mu binywabi nk'uko vyahora biri kera. Abakobwa n'abadamu baza gukora ubuzi ubu basigaye baca mu mugaragaro babanje guca muri leta. Kare nta cahinduka, kare wamenga hariho n'agahengwe na bukebuke, ariko ubu hoho vyitwa ko baca muri leta bisigaye ari urudubi, bisigaye ari akamaramaza kamwe kadasanzwe, aho abantu bafatwa nk'inyamaswa. Ababarungitse barahari, iyo bagiye barahari, kandi baramenya amaraporo y'ingene abo bantu babayeho mu gishingo c'uko bobavugiye canke ngo babatabare bariko baratabaza. Hanyuma abo nyene bitwa ko aribo babaserukira babavugira bagaca babaronse ku matelefone bakabatuka bakabaziba, batigeze bagenda ngo bashike aho hantu ngo bamanze kuraba uwo muntu ahari ingene bimeze. Naranezerejwe n'amategeko yo mu gihugu ca Kenya. Mu gihugu ca Kenya umuntu uwo ari we wese wo muri Kenya apfuye, wo muri agapfira muri ibi bihugu vy'Abarabu, umuntu aza kuronderamo mahera, ntibemerewe, nta muntu yemerewe guhamba umukenya mu gihugu kitari ciwiwe. Nta mukenya n'umwe, yaba umukobwa uko yoba ari kose, yapfuye agira bahamba muri ico gihugu. Bakora ibishoboka byose bakamurungika ikiziga mu gihugu c'iwabo. Urumva n'abakenya n'ahaba yapfuye ntibamwemerera ko aguma muri ico gihugu, mpaka baramurungika agahambwa mu gihugu c'iwabo. Ariko igihugu c'Uburundi maze kubona, hariho umwe nigeze kubona bandungikiye akavideo yapfuye, ngo bari bamufashe ngo yasambanye ngo n'umubosi wiwe,
abo bagore umugore rero nyina buja w'uwo mukobwa akorana n'abandi bagore ngo baramunyonga baramwica baca baramuhamba berekanye akavideo iyo ambasade yagiye kumuhambisha. Ivyo bintu birababaje kuko ntibabanje ngo banahashike ngo barabe Ruyerema ivyo bintu ko ari ukuri. Hama rero jewe ikintu kinkuye aho kitumye no kuvuga novuga nukuri nashaka nimba vyoshoboka iri jwi ko ryoshika kure hanyuma umukuru w'igihugu ibi bintu bikamushikira. Icifuzo canje ni iki: nimba abakobwa n'abadamu baza kurondera ubuzima muri ibi bihugu vy'Abarabu basigaye baca muri leta igengwa n'amategeko, kandi narumvise yuko aba bari muri ibi bihugu vy'Abarabu bagiriraniye amasezerano n'igihugu c'u Burundi, niko bivugwa. Ubu unye abakobwa n'abadamu ntibakiza guca amahera baciye mu kinyegero, ubu baca mu muco. Ntivyumvikana ko umuntu yoba ari muri ibi bihugu ahaye arakora arondera ubuzima agatabaza ati afise ibibazo ibi nibamutabarize, agaca dusipoze yaciye nko ku umuryango wiwe ukagenda kuri abo bantu bamurungitse. Abo bantu bamurungitse nabo bakaba bazi iyo bamurungitse bakavugana na office yamwakiriye, hanyuma iyo office nayo igasha ivugana n'umubosi atunze uwo muntu kuko baba babizi muri office n'inimero ziba zizwi barabirondera mu mashini. Hanyuma abarundi bajejwe kuvugira abo bakobwa canke abo badamu bariko barakora akazi mu gishingo c'uko boshika kuri tere ngo barabe ivyo bibazo uwo muntu afise, bagaca baca ku matelefone bakamutuka deja ntibashitse naho hantu ngo barabe ivyo ariko aravuga ko ari ukuri. Abandi numvise neza ko bava aho bari bakagenda bagashika kuri tere aho uwo muntu abari bakaraba bakagirana. Benshi nabonye baja kushika aho abo barundi bari bapiriye baja kubaraba ari biziga batabaje bakiri mu mazu bugaraniwe mu cumba. Nukuri ni ibintu bibabaje cyane, kandi numva ikintu rero kimbabaje nuko abo bakobwa canke abo badamu baza kurondera ubuzima ubwa mbere bigurira ivyangombwa bibazana ikintu cose izi mpapuro z'inzira zemerera umuntu ko ava mu gihugu c'u Burundi akaza kurondera ubuzima muri ibi bihugu vy'Abarabu. Abo bakobwa n'abo badamu baba baje kurondera ubuzima nibo bavyigurira. Bahejeje kuvyigurira bakagereka kamahera abo bantu ngo bitwa ko aribo bagomba babarungike muri babakuye mu gihugu c'u Burundi bakabaronga kino. Urumva uburyo baba batanze, hanyuma ababosi baba babarondeye kugira ngo babakoreshe baba babarihiye buri kintu cose, babarihira izo pasiporo, bariha amahera yo kwivuza, barariha mbere ngo n'amahera bamara iminsi bari muri ivyo bigo bariko barabigisha bafungura yose mbere bavuga yuko babarihira amahera yo kurara mu mahoteli. Mugabo abarundi barazi yuko abo bakobwa batarara mu mahoteli n'abo badamu amapasiporo barazi ko arihigwa aribo bayirihira abo badamu n'abigeme. Urumva bagire kurya amahera baca bongera bagereka ko n'ayandi mahera ngo nayo kubasafirisha, kandi ayo ababosi babo baba batanze byose biba biri kumwe nayo babarihiye baba barishe na visa n'amatike y'indege. Ayo yose rero yaba ayo matike y'indege yaba ayo maviza umubosi arungitse bya bibiki umukozi aje gukora akazi bamurihira iyo tike y'indege. Umukozi niwe yivuza baramujana kwa muganga, mugabo amahera yo kwivuza ko amahera ya pasiporo niwe aba yayirondereye. Ibintu byose uwo mukobwa ava mu Burundi yirondereye pasiporo agatanga umuriyoni n'inusu. Hari n'abakwiza miliyoni 2 kugira ngo bikunde bahaguruke bave mu Burundi biguriye pasiporo muri iyo minsi heze zari zizimbye zagurwa amahera menshi atagira igitigiri. Ubu rero mu gihugu c'u Burundi nta kuri kukiriho, ni binyoma gusa n'abasuma gusa. Nukuri numva umengo birarenze.
jewe rero icifuzo mfise reka ndakurungikire akavideo kamwe k'uwo muntu gatumye mvuga ntawe nzi ntituzinanye ni kariya abantu babiri zimaze gushika umwe ahantu ari ntibamugaburira ahantu akora bamugaburiye naho murazi indya zino ni umuceri wonyene uwo muceri wonyene bawufungura bakojeje izo nyama z'inkoko. Izo nyama z'inkoko nazo ni zimwe batera inshinge ntizimeze neza ziba zuzuyemo ibinure n'ibindi. Bakugiriye ubuntu baguha nizo inyama canke z'impene canke z'intama nazo ziba zirimo ibinure vyinshi, mugabo kandi ntibashobora kuvuga ngo bateke bakwarurire bo bararya bagaheza. Birya bahejeje kurya bisa no kumenga bagiye guta nivyo baca baha abakozi bakarya. Urumva waje kugira nti muga hariho abantu bameze neza baguha indya nziza zimeze neza. Jewe nk'ahantu mperereye nije nteka nkarura nkabagaburira ibisigaye nkifungurira, canke naho batetse atari ahantu hari urubanza runini baragira nti baransigira mu nkono nkarura akaba ari je nishirira kw'isahani ngafungura singe ivyo basigaje. Harya hari urubanza haza abantu benshi niho babikora uko, babikoze uko nanje sindabirya kuko jewe aho ngize hari urubanza duhuriraho n'ubundi mukobwa ava muri Kenya akora kwa se wa boss. Twe turateka ivy'iwacu tuzi guteka canke naho tugatora inyama tukazitegura neza tukikorera isosi iwacu tugateka umuceri tukarya. Vya bindi barya bahatobanga bagirane tukaja kubita nitubirye. Ego canke naho vyagize tukaraba kujisho harya bahejeje kwarura umuceri bawutetse ari mwinshi tukagenda tukarura wasigaye mu nkono tugashira ahantu tukaja gufungura. Niko bimeze twe niko tubikora n'uwo mukobwa. Rero nagoma ndabasabe nimba by'ukuri kandi ndazi ko mubishoboye iri jwi ryoshobora kugera ahantu kure. Umukuru w'igihugu ibi bintu bimushikire abanze arabe aba bantu bariho mu gihugu c'u Burundi bitwa ngo bariko barasafirisha abigeme n'abakenyezi muri ibi bihugu kurondera ubuzima. Bariko barabaga inguvu, bariko barabiba ibintu bimwe bidasanzwe. Nimba babasafirishije nibabasafirishe mu buryo abo babosi babo barungitse, mugabo baje kurondera ubuzima bareke kubasahura n'utwo bari bafise. Hari umuntu abatagira haba akagurisha muri uwo muryango bakagurisha agaparasera, bagurishije agaparasera akibwira ngo aje kurondera ubuzima. Ako gaparasera kagurishijwe agacashika muri ibi bihugu akabaho nabi. Imagine nzandera umwana ndahagaritse akazi namba ari kunyica basimbaye nyice nta kindi mba nasigaje. Akindi sigaje ubu yanyatse amarore ambwira mese aranga ko meseza imashini nanje raba ku ntoki narasataguritse arwaye ibintu bimwe birenze. Aha ntiworaba no kuba tutari kumwe uraba ngene bimeze ivyo bintu aba nta kintu na kimwe abona ko bikwiye. Nzande rero umwana wanje jogana itegura agafatwa nabi bamwe bagakubitwa mbere bagasubizwa n'inyuma, kandi urumva bamwe no kwicwa ko bicwa ubuzima bwabo bukazimira bukazimangana mazima yongo. Nukuri ndabasavye ntaco vyari bitwaye iyo abo bantu batanga ayo mahera yose bakayatanga nkuko baba bemeye kuyatanga bakaza kurondera ubuzima. Mugabo iyo bashitse bakabakurikirana bikagenda neza ubuzima bwabo bukamera neza. Ubundi bitumye mpaguruka kuvuga na urumva ko ari kaza abantu babiri maze kubona n'umuntu ahabaye ntibamugaburira akora ibintu vy'inguvu. Amazi yoga ntiyemerewe koga amazi abandi boga, agaco yoga amazi ari mu munyu. Cyukuri tuvuganye mukuri ivyo bintu mwe mwobishobora? Ivyo bintu wumva atari ubwicanyi buba budasanzwe? Reka iyo umuntu birinze bishika agatabaza abatabaje bamaze kumenya amakuru nibave kuri ico kirindiro bariko babanze bashike aho uwo muntu ari bamurabe
barabereye rema ko ari ukuri. Hari abadamu baza kugira gukora ubwo buzi baba ari abakenyezi bibarutse. Mu kwibaruka hari n'ababa bibarutse barakozwe. Umuntu yibarutse yarakozwe, murazi zijya imvune z'intuze zo gukorwa ziravyukira, burya buruhe bijya bishinge babatera. Umuntu akazokora n'umunangiro akora ibikorwa biruhisha, ntarye neza, wojya nabi mugabo ukarya, akaguma ku cayi, akaguma ku mikate. Murazi ko atangaburo iri mu mikate, niyo no mu muceri atangaburo iriyo. Nukuri ivyo bintu birababaje cyane. Rero ndabaririye, nukuri murabe ingene mwogerageza iri jwi rishike kure, umukuru w'igihugu avyumve, kandi n'aba bakozi baza kurondera ubuzima bagize ngo bariko bavugana n'abakoresha babo, bakabatuka bakabavuga ngo twabaguze amahera menshi. Mbega ayo mahera yogugwa umuntu ubuzima bwiwe bukabaho nabi. Benshi barava muri ibi bihugu babakoreye nabi canke barushe bagize bagashika mu gihugu c'u Burundi, bamwe ntibamare n'imisi no gupfa bagaca bapfa. None ubwo buzima n'ubuzima bumeze gute? Nuko umukuru w'igihugu nimba ari Sebarundi koko, kandi nimba amasezerano yarayasinyiraniye nabo muri ibi bihugu baza kuronderamwo ubuzima, ko atangorane bakwiye kugira, aba bantu bisinye kuba abavugizi baba bakozi baza kurondera ubuzima, iyo umuntu atabaje bakabimenya, nibareke kumutuka bamusiba bamuvuma, nibabanze bashike kuri tere bagirene. Bariko barabatuka babatuka batashitse kuri tere ngo barabe ikibazo uwo muntu afise. Umuntu yopfuma akorera amahera make akabaho neza. Nk'ubu uwo muntu maze kumenya uwagira kabiri, uwo onye batagaburira, akora akazi kenshi, kandi ibyo akora nivyo bimuhemba, ntibamugaburira, akora ivyo bikorwa. Yoga amazi ari mu munyu, afise ibyo bibazo byose. Yaratabaje, aravuga, ahejeje kuvuga baramutabariza. Uwo mukoresha nyumva uwo interprete abavugira yumva urwo rurimi rw'ikirundi kugira agire, aramutuka aramuvuma, avuga ngo ni kijuju, ngo ni gifu, ngo ni biki. None yemere gupfa kandi abona ubuzima butameze neza, bopfuma bamugurira indya mu mahera yiwe. Umushahara umukozi aba yandikiwe akorera ntawuryamwa, ntawuguramwo amayinite. Mugabo uwo mudamu yiguriye telefone. Ubu unye basigaye bavuga ngo amezi 3 umukoresha adakoresha telefone, akabanza gukoresha telefone ya nyinabuja y'ababosi biwe, akaba ariyo zaravuganira ko n'umuryango bayimuha bishakiye. Urumva n'aba afise ibibazo naho yoca ngo abivuge, urumva kubera biba bimeze uko. Iyo telefone nayo yagira ngo arahejeje gukora akazi, ngo araronsa uwo mushahara, bakamuguriramo iyo telefone, tena akaca yigurira network. Kandi aho hantu baba bafise kumurihira network, baba bafise kumukorera byose, mbese agwaye bakanamuvuza. Ibaza umuntu akora ntarye, agakora akaruha, hanyuma nahagwara ntibamuvuza. Wewe wokora akazi kameze gute, ugakora udafungura, ugakora utariko uranavuzwa, bishitse ukagwara. Ino ugwaye bakubwira ko ari paracetamol, sefini, biraheze. Ivyo bintu birabaho. Nongere ndabashimire cyane, nivyabahimbara iri jwi rikagera kure. Imana izobahezagira, kandi mwama mwabikoze mubikorera n'abantu benshi. Izina ry'Uhoraho Imana yo mwijuru, iyaba vyari nk'ibintu bishoboka, jewe nkaba ndi umuntu wo kuja ndavuga ngo mvugira abo bantu, ndumva umenga nobanza nkagenda nkashika ngaho kuri tere, nkabanza baciye umugani ngo inkuru mbariranirutwa niyo wiboneye. Nimba inzu zitandukanye n'imitima y'abantu niko itandukanye. Hariho abantu bameze neza n'ivyo, n'abandi bantu bameze nabi bimwe bidasanzwe. Hariho n'ubundi mukobwa asanzwe nzi, amaze imyaka irenga 6, akwijije imyaka 7, akorera ahantu hamwe. Aho hantu akorera kandi n'abantu bakenye, bamufashe neza, baramugaburira, ikiretse atabiriho bose batariye, nawe ntarye, aca yihangana. Ariko arinze agwara, baramuvuza pe.
kandi ahembwa amahera make abaho, mugabo baramugaburira baranamuvuza, mugabo nubwo bamuvuza kare niwe yahora yigurira amamega, mugabo ubu byarahindutse baguze wifi nawe nyene agaca barayimuhako. Nukuri abantu bitwa ko ariko baravugira aba bandi baza kugirana nibagira agatima k'ubuntu, nimba bazi yuko bari ahantu bariko baravugira abo bantu, ndazi ko babahemba, ndazi ko umushahara wabo uba uhari, mugabo urumva ayo yandi mahera barenza ko barya amahera menshi kandi ntibakurikirana abanyagihugu bo mu gihugu c'Uburundi. Nukuri Imana ibaheza bwiza.